Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyizi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 22 z'ukwa 9. Mu Burundi abantu 6 nibo bamaze guhitanwa n'icyorezo cya kolera, ku barenga igihumbi bamenyekanye ko banduye iyi ndwara kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Umutegetsi wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong-un yavuze ko ashobora kwemera kuganira na Donald Trump, ariko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itasaba ko igihugu cye giheba ibitwaro kirimbuzi bya nuclear. Turagena mu Rwanda ku mikino y'isi yo gusiganwa ku magare iri kubera mu murwa mukuru ku nshuro ya mbere ibereye muri Afurika. Hari n'ikiganiro kirambuye cy'imikino nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Ayo makuru yose nandi yakubiye muri ibi biganiro ni mukanya nyuma yuko Nina Iradukunda bagezaho incamake yandi ya BBC avugwa ku isi. Amakuru ava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko abagwanyi b'umugwi wa M23 bashikikiwe n'u Rwanda bafashe igisagara gikomeye ca Nzibira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Havuzwe imigwano ikomeye n'ingabo za leta ya Kongo zifashwe mu mugongo n'abagwanyi bakorana mu karere ka Walungu. Inkuru ya Richard Kagoye mwumvamwe ivya Yvette Kabatesi. Ababonye uko byagenze bemeza ko abarwanyi barashe bakoresheje ibifaru mu bice bifitwe n'ingabo za leta mbere yo kwigarurira uwo mujyi ejo ku cyumweru n'injoro. Uko abarwanyi bagendaga bahegera niko abaturage batuye mu duce tuhegereye bagendaga bahunga. Iyi mirwano iburijemo agahenge bari barafashijwe kugeraho na Qatar mu kwezi kwa 7 kabuza ibitero cyangwa kugerageza kwigarurira ibindi bice. Nzibira ni ingabo za leta zibika ibikoresho byazo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Uwo mujyi ukungahaye ku mabuye y'agaciro nka gasegereti ndetse na zahabu. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Goma ari wo munini muri ako gace. Mu ntambara yahitanye abatari bake, abandi bihumbi barahunga. Ubumwe bwa Buraya bwongereje ibihano h'umwaka umwe ku bantu bakizigenza mu ntambara yo hagati mu gihugu muri Sudani. Izo ngingo ubu zizogumaho gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2026. Ziraba abantu 10 n'ibigo 8 bikorana n'ingabo za Sudani hamwe n'abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces. Muri vyo harimwo amashirahamwe atanga ibigwanisho, imodoka n'ibikoresho ku mpande zompi, yagirizwa ko ahungabanya umutekano no kubisikanya ku butegetsi. Ivyo bihano bishinga kubuza ingendo mu bihugu byose by'ubumwe bwa Buraya no gufatira ubutunzi. Leta ya gisirikare y'i Khartoum yiyamirije iyo ngingo ivuga ko itabereye kandi iteye kubiri n'amategeko. Umukuru w'igihugu ca Misiri Abdul Fattah al-Sisi yababariye Ala Abdel Fattah, umunyapolitiki azwi cyane afise ubwenegihugu bubiri bwa Misiri n'ubw'Ubwongereza. Bwana El Fattah yari mwibohero kuva mu 2019 aregwa gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma. Yaramaze gufungwa inshuro nyinshi imbere n'inyuma y'imigumuko yatembagaje wahoze ari umukuru w'igihugu Hosni Mubarak mu 2011, akaba yarabigizemwo uruhara runini. Yaragize imyerekano mu buryo bwo kwiriza inzara inshuro nyinshi mu gihe yari mu mvuto. Nyina wiwe Laila Swef afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza, nawe nyene yaragize imyerekano yo kwicisha inzara mu Bwongereza kugira ngo asabe ko arekugwa. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Israel bashigikiye umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu mu kwiyamiriza ivyakozwe na basomambike ba Israel batari bake, aho bemeje ukubaho kwa leta ya Palestina. Nta numwe mu barongozi ba politike boshobora kuzoshinga leta nshasha inyuma y'amatora azokurikira yashigikiye leta ya Palestina. Ni inkuru ya Sebastian Asha mwumva mw'ijwi rya Siriake muhawe nayo.
Hari ukutumvikana ku bintu vyinshi mu banyepolitike bo muri Israel kuri politike n'imikenyuro ya leta ya Netanyahu, ariko bisa nuko hari uguhuriza ku kwamirira kure uburyo ubwo aribwo bwose bwo kwemera leta ya Palestine. Yair Golan ni umwe mu banebagura atitangiriye itama intambara leta irimwe muri Gaza igwanya umuhari Hamas, ariko asigura ko kuvuga ivy'igihugu ca Palestine ari nko gusambura. Utavuga rumwe na leta wa mbere akomeye Yair Lapid yateye ivyatsi amatangazo y'Ubwongereza, Canada na Australia avuga ko arakaga mu migenderanire n'ibindi bihugu. Abandi batavuga rumwe na leta basubiyemwo amajambo ya leta ko ari nk'agashimwe kw'iterabwoba. Uko kubona kumwe ibintu ku batavuga rumwe vyerekana ingene hakiri urugendo rurerure kugira habeho inyishu y'ibihugu bibiri, ibihugu vyinshi ku isi biharanira. Umushikiranganje wa mbere wa Pologne Donald Tusk avuga ko azotanga urusha rwo kurasa ikintu cyose kiguruka kivogera ikirere ca Pologne mu buryo bugaragara. Mu ntango z'uku kwezi indege z'intambara za Pologne n'iza OTAN zarashe ibintu bizwi ko ari indege zitajamwe abadereva z'Uburusiya vyinjiye mu kirere ca Pologne. Bwana Tusk yongeye ko yifuza kumenya neza ko Pologne izoshikirwa na OTAN mu bihe bikomeye. Ikigo cy'ubumwe bwa Buraya kijejwe umutekano w'ubuhinga bwa internet kivuga ko hakoreshejwe ubusuma burimwo kudurumbanya imbuga hagasabwa ingwati buzwi nka ransomware mu gitero cyo kuri internet cahungabanye ibibuga by'indege bibiri bitatu vy'Iburaya mu mpera z'indwi heze. Ubugingenzi zigenzurira ubwazo ko ziri ku rutonde rw'abafata indege no kwinjira mu ndege bwarahungabanye ku bibuga by'indege vy'i Londres, i Berlin ni Bruxelles. Ishiramwe ry'indege ry'Abafaransa ryitwa Thales rivuga ko ibitero vyo kuri internet mu gisata c'ingenzi vyiyongeye ko ibice 600% mu mwaka uheze. Ivyo bitero vyatumye ibibuga vy'indege, ikibuga c'indege co mu gisagara ca Bruxelles gisaba amashirahamwe y'indege guhagarika igice c'ingendo z'indege kuri uno munsi. Prida urakoze Nina Iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi aho abantu 6 bamaze guhitanwa n'icyorezo cya kolera ko barenga 1000 bamenyekanye ko banduye iyi ndwara kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Abanyagihugu bari mu turere tubangamiwe na kolera baravuga ko bayandura kubera ibura ry'amazi meza. Urwego rushinzwe amazi n'amashanyarazi mu gihugu Regideso ruravuga ko iki kibazo rukizi kandi abayobozi bagasezeranya kukibonera umuti bwangu. Ni inkuru ya Patrick Waso. Umuyobozi ajeje indwara zibiza mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu amenyesha ko kolera ihari kandi ibitigiri bandanya biduga ku murindi uteye ubwoba. Muganga Liliane Nkengurutse aratera kamo abajejwe intwaro guhimiriza abo barongoye kuko iyo ndwara izaratanguye guhitana abantu. Hariho ibituma nyamukuru bibiri, icya mbere na amazi, icya kabiri ni sukurike. Muri no minsi ibitigiri bitera biduga ku murindi udasanzwe. Twari tugeze ku bantu bashika 1012 bamaze kubibonekeza ko iyo ndwara, ariko muri abo bose benshi bava mu komine ya Cibitoke no muri komine Ntahangwa. Aya mazi abanyagi bo muri zone Kinama bariko baravoma ava mu kuzimu. Jean Bosco Nahimana umuhanuzi ajejwe imibano muri zone Kinama avuga ko igikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu kiza caratanguye. Ibyakorera navyo turiko turahimiriza abene gihugu muri iryo kena nyene barimo ry'amazi yuko bategerezwa kwiyubara bakagira isuku, kubera amaze ko batagira isuku korera ikibatera. Rero turiko turahimiriza, turiko turagenda kira quartier nk'ubu twatanguye quartier Muyinga, ejo tuzogenda mu yindi quartier tubahimirize by'isuku kugira iyi ngwara ya kolera ntihave yisasira inganda muri zone yacu ya Kinama. Abanyagihugu bo muri zone Kinama bavuga ko iyo ndwara yabateye kubera ibura ry'amazi. Amazi arakunda gukama kenshi, aza rimwe hari igihe n'indwi hera ataza. Amazi ya Regideso ntakiza, amazi dukoresha na nyene y'ikinyongayi kandi nayo nta mwanya afise azira izuba ritaje, aza ari uko izuba rije. Va mu kuzimu ukorana na plaque solaire, urumva
zuba ryatse acaduga. Twege ico twosaba jeje intwaro bivanya n'ibintu by'isuku nuko boduha amazi tukaronka ku mwanya tuba tuyakenereye nk'ibintu by'isuku tukabikora. Haraciye nk'indwi zibiri tugata amazi turonka mu rupangu. Mwishiramwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi barahumuriza. Albert Manigomba arirongoye avuga ko amazi agiye kuboneka ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura harimwo aho hose yabuze. Rero muri no kino gihe turakora ishoka byo twakora ico bita mu Gifaransa rationnement ugaze turahereza bose bakwiye. Mugabo worema kuko hariho n'irindi soko rinini yinya tujya dushikane muri no minsi y'amazi abasagara. Ibikorwa biriko biranyaruka cyane twiteze neza yuko nyuma y'ukwezi byo wabiheze. Byari byarahuye n'ikibazo muri iyo minsi heze ibikoresho byateba gushika ibikoresho byarashitse. Rero uwo mugambi urikuranya cyane. Turere tubangamiwe n'indwara ya kolera turi hafi y'inkengera y'ikiyaga cya Tanganyika kuva muri komine Cibitoke gushika Inyanzarake nk'uko vyemezwa n'abajejwe amagara y'abantu i Bujumbura. Patrick Waso. Tujye mu Rwanda ku mikino y'isi yo gusiganwa ku magare iri kubera mu murwa mukuru Kigali ku nshuro ya mbere ibereye muri Afurika. Ku munsi wa kabiri irushanwa ritangiye umwongerezakazi Zoe niwe wabaye uwa mbere mu cyiciro cy'abagore. Mu kanya navuganye n'umunyamakuru wacu Samba Cyuzuzo uri Kigali aho ari gukurikirana uko iyi mikino yifashe, yatangiye ishusho y'uko byagenze. Nahera gato ku munsi wa mbere w'ejo hashize ku cyumweru aho abasiganwa mu bagabo n'abagore bakuru bita elite basiganwa ibyo bita individual time trial aho buri wese abagerageza kwiruka intera yashyizweho mu gihe gito gishoboka. Hano rero mu bagabo umubirigi witwa Remco Evenepoel niwe wabaye wa mbere mu bagabo, naho umusuwisikazi Marlene Russell asiga abandi bagore. Kuri uno munsi wa mbere rero weje ku cyumweru abakinnyi b'abanyafurika byarabagoye cyane. Abanyarwanda n'abanyafurika y'epfo nibo bagerageje kuza hafi mu banyafurika. Ni nako bisa n'ibyagenze rero uyu munsi nanone ubwo mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 23 mu bagore no mu bagabo nanone abasiganwa b'i Burayi bo mu bihugu biteye imbere hanini Burayi no muri Amerika aribo baje mu myanya ya mbere. Sambangira ngo nkuko ubivuze muri abo ngabo basiganwa b'abagore batarengeje imyaka 23 umwongerezakazi Zoe niwe wabaye uwa mbere. Byari byifashe gute, byagenze gute uyu munsi? Zoe Backstreet nkuko bivuga yarushije abandi bagore basiganwaga munsi batarengeje imyaka 23 mu kwiruka ibirometero 22 yakoresheje iminota 30 yonyine, aho yakurikiwe n'abandi bakinnyi nanone bo mu bihugu by'i Burayi. Naho bakinnyi bo muri Afurika byongeye kugaragara yuko byabagoye kuko nk'uwaje hafi mu bagore ni umunyarwandakazi witwa Martin Hakirutimana wabaye uwa 27. Ikindi kiri kuranga iri siganwa hano kugeza ubu nuko ahantu hazamuka abasiganwe bamwe na bamwe ubona ko batahamenyereye. Kigali murabizi ko ari umujyi w'imisozi, nubwo umwongerezakazi Zoe wabaye wa mbere avuga yuko nawe byamugoye ariko kandi yishimira kwiruka ahantu hazamuka. After almost 20 kilometers of racing and nyuma y'ibirometero hafi 20 usiganwa, amaguru yawe yananiwe, umubiri wawe wananiwe, maze wareba imbere ukabona ahantu hazamuka ukavuga uti aha hagiye kundya, ariko ugomba kuba hari akabaraga usigaranye kugira ngo hazamuke vuba bishoboka. Hano hantu ni ukumanuka cyangwa kuzamuka, ariko ndabikunda rwose. It's brutal climbing here, but I really like it. Mu mujyi wa Kigali rero Samba aho amasiganwa ari kubera, ibintu byifashe gute ku baturage bari kwitegereza uko bigenda? Mu mujyi wa Kigali iki gihugu kirimo kiragerageza gushaka kwereka isi yuko Afurika ishobora kwakira amarushanwa manini y'isi nk'aya ya mbere abereye muri Afurika. So ko byagenze rero umuhanda munini uri muberamo aya masiganwa, inzira ziwerekezamo nyinshi zagiye zifungwa. Birumvikana yuko abantu benshi batabasha kubona aho bari basanzwe banyura berekeza nko ku kibuga cy'indege berekeza mu bice bitandukanye. Hashyizweho andi mayira, birumvikana ko bitorohera buri wese. Ikindi nuko amashuri yarafunze hano mu mujyi wa Kigali, abakozi basabwe gukorera mu rugo kandi basabwa kuza ari benshi gushyigikira aya marushanwa. None kuba abakozi barimo gukorera mu rugo ku mihanda urabona ko baje kwitabira kureba ari benshi? Ahantu hamwe na hamwe hagiye hari amakorosi manini abantu babiteze kureba nyine uburyo igare riryoshye, uburyo bakata igare, usanga hari abantu benshi ku mihanda baje kwitegereza ngo barebe uko bigenda mu by'ukuri. Urabona ko ari siganwa abantu bari kuza kureba ari benshi. Nyuma y'uyu munsi wa kabiri rero ubu hakurikiyeho iki?
abasiganwa ejo bazakomeza mu cyiciro cy'abakiri bato cyangwa se junior nabo bakoresha igihe gito ku ntera ya kilometero 18 mu bakobwa na kilometero 22 mu bahungu na ubwo rero kandi mu gihe amasiganwa akomeye kurushaho azatangira kuba kuwa kane aho noneho babiruka mu kivunge bakiruka ibirometero byinshi guhera rero kuwa kane rwo tuzatangira kubibona kugeza ku cyumweru ubwo shampiyona y'isi izabisozwa. urakoze Samba cyuzo twavuganaga ari i Kigali. BBC gahuza miryango saa moya zirabura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Umutegetsi wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong-un yavuze ko ashobora kwemera kuganira na Donald Trump, ariko ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itasaba ko igihugu cye giheba ibitwaro kirimbuzi bya nuclear. Kim yavuze ayo magambo mu mbwirwaruhame yagejeje ku nteko ishinga amategeko ejo hashize. Mu kiganiro BBC yagiranye na perezida wa Korea y'Amajyepfo yavuze ko yakwemera amasezerano hagati ya Trump na Kim yatuma Korea y'Amajyaruguru ihagarika gahunda yayo yo gucura ibisasu kirimbuzi aho kubisandaza burundu. Inkuru ya Jean Mackenzie mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Ibiganiro hagati ya bwana Kim na bwana Trump vyahagaze mu 2019 nyuma yaho Amerika isabiye Korea ya ruguru gusambura ibibanza vyayo bihingurirwamwo ibigwanisho rohonyanganda nayo igacikurirwa ko ibihano. Kuva garutse ku butegetsi bwana Trump yaseye n'ubumvikanisha ko ashaka gusubira guhura na bwana Kim, ariko ubu n'ubwa mbere uyu murongozi wa Korea ya ruguru avuze ko yiteguriye kuja mu biganiro hamwe n'ingingo yuko Amerika idasaba ko Korea ya ruguru iheba ibigwanisho vyayo. Mu kiganiro na BBC, umukuru w'igihugu wa Korea y'Epfo Lee Jae-myung yavuze ko yiteguriye kwemera ihagarikwa ry'umugambi w'inguvu za nucleaire wa Korea ya ruguru mu gihe gukura ko burundu ibijanye n'izo nguvu vyoguma mu mugambi w'igihe kirekire. Ubu rero hasigaye ko bwana Trump afata icemezo ku ngingo yosaba muri iyo nama hamwe nuko umwumvikano wobusa. Ishami rya BBC ritangaza inkuru zicukumbuye BBCI yashyize ahagaragara umugabo wahoze ari umushoferi wa bisi mu mujyi wa Londres mu Bwongereza ufite ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'indaya i Dubai, aho yungukira kubukoresherezamo abagore bakiri bato b'abanya-Uganda. Umwe muri bo Monica Karungi w'imyaka 23 yapfuye hanutse mu nyubako ndende ifite amagorofa menshi iri Dubai. Urupfu rwo rwamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kandi yamenyekanye cyane mu kiswe #DubaiPottyPotty gishobora gutuma umuntu ahahamuka mu gishinjwa gukoresha abagore imibonano mpuzabitsina irengeje urugero muri gahunda yo kwivanamo amafaranga. Ariko uko interinete yabivuze siko byagenze. Umunyamakuru wa BBC Runako Selina yarabicukumbuye nyuma inkuru ye muragezwaho na Mark niyo nkuru. Igihe anashikira umuryango wa Monique muri Uganda bari babaje cyane n'ingene yapfuye uko gashinyaguro, bakaba bashaka kumenya ibyamushikiye Dubai. Bavuga ko yari yagiyeyo yemerewe akazi ko gukora mu maduka manini, ariko ko ivyo yashira ku mbuga hwaniro byerekana amafoto ari gusama akayaga ku kiyaga, inyuma yiwe hari amagorofa maremare, ahandi naho ariko aratamba mu tubari dusangana twi Dubai. Ariko imwe mu nshuti za hafi za Monique, umukobwa Rona, afise amakenga. Iyo wihwere neza ayo mavideo urashobora kubona rimwe na rimwe yuko afite inkovu canke imirabwe kandi atambuka nk'umuntu afise ububabara hanze. BBC yarakurikiranye abagenzi babanye na Monique Dubai, bavuga ko bahenzwe mu kuja muri Emirate Arabini. Badashimye kuvuga amazina yabo, bavuga ko bagoberewe kuryamana n'abagabo kugira ngo barihe imyenda y'umugabo yitwa Abi, yababwira ko ari kugira barihe ingendo zabo viza n'amahera yo kubaho i Dubai. Uyo mugabo twavuye tumenya ko yitwa Charles Mwesigwa. Iyo wasohoka ntuzuzanya amahera yaragukubita ikofi akakubwira ko atacumaze ngo azogukubita. He will beat you up. You're working for him. Ni ukorera ubu uri umusha wiwe, amahitamo yonyine bufise nukuja hanze ukaryamana n'abagabo and sleep with the men. Twaravuganye kandi n'uvuga ko yari umuyobozi w'ibikorwa vya Charles kandi ko yarazi neza Abi.
ameze nk'imashini ntaruhuka, ahora kuri interinete agerageza kureba hari amafaranga. Abo bakobwa barababaye cyane, nta nzira yo guhunga bafite. Ibyo bacamo byose ntacyo bivuze, mu gihe abifite be baba banezerewe. Amatoza yacu yerekana ko ayikoresha ivyo bikorwa by'ubumaraya butemewe n'amategeko. Umunyamakuru wacu yihishije yigize nk'utegura ibirori kugira ngo ahure na Charles. Uno nawe mubwira ko yahora akora igikorwa cyo gutwara bisi muri buseruko bwa Londres. Yego namaze imyaka 10 ntwara bisi mu Bwongereza. Gushikaho umunsi umwe ari mu rugendo i Dubai ahabona akaryo. Hashobora kuba hari isoko y'abakobwa b'abirabure. Yemereye umunyamakuru wacu abakobwa mu gukoresha mu busambanyi, amubwira ngo urashobora gukora ivyo ugomba byose kuri bo. Dufise abakobwa nka 25. Abakobwa 25. Dufise inzu nziza zibiri nizo bararamo. Bashobora gukora se icyo ushaka cyose nka benshi barugurutse mu mutwe. Mvuze ngo barugurutse, ndakurungikira abo mfise mwo bakora ibintu by'ibisazi kurusha abandi. Abategetsi bo muri Dubai bamenyesheje ko Monique yiyahuye. Muri Uganda umuryango wa Monique warakoranye mu gisabisho cyo kumwibuka. Ntibashobora kuronka amafaranga yo gutahana ikiziga ciwe bagikura muri Emirate Arabini. Bisigura ko batagira ibisigarira vyiwe naho bifuza kumushingura mu itongo ry'umuryango. Inshuti yiwe twise Michel arashaka ko yindi miryango itoca mu mabi nkayo yaciyemwo. Uyu mugabo afise abakobwa benshi cyane yagize imbohe ziwe n'abavyeyi nka Monica. Uwo shengeze uyu mugabo mu butungane yoshobora gukiza abo bakobwa bose. Ivyo bivugwa twabishikirije mu Esigwa nawe ati byose n'ibinyoma. Yavuze ko ahuza abakobwa gusa n'abafise amazu kandi bamukurikira ku minsi mikuru kuko azinanye n'abatunzi bo muri Dubai. Yarahakanye ko Monique yaramufitiye ideni kandi avuga ko yaramaze 7 canke 5 atamubona imbere y'uko apfa. Nkuru ya BBC rero twagezwaga na Marke niyo nkuru. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Allo? Mama namahoro ko mumpamagaye? Wamenyereye ko negereza ko umpamagara rero. Niko muko, na amahoro ari wowe? Ihirwa rwose. Mama na amahoro rwose, umukobwa wawe meze neza cyane. Umeze neza cyane. Niwigeze uza mu biruhuko. Niko, niki cyakubayeho cyatumye ibiruhuko birangira utageze hano iwanyu? Ni 12:45 kuri BBC. Ntuzacikwe rero ni hano kuri BBC gahuza miryango ejo ku wa kabiri. Noneho reka mpijambo Yves Bucyana mu kiganiro cy'imikino. Mwereho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu mupira w'amaguru, imikino y'ijonjora guhatanira igikombe cya Confederation, igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ikipe ya Rayon Sport kuwa gatandatu ikinira ku kibuga cya Pele Inyamirambo yakubiswe n'ikipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania igitego 1-0. Umukino wo kwishyura uzabera muri Tanzania. Ni mu gihe ikipe ya Flambeau du Centre yo mu Burundi yo yatsinze Al Akdar yo muri Libya ibitego 2-1. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League yarakomeje mu mpera z'icyumweru zaranzwe no gutsinda kwa Manchester United na Liverpool. Hagati ariko Prudent, umukino wari utegerejwe cyane ku munsi w'ejo hagati ya Arsenal yakira Manchester City warangiye baguye miswi. Kuri Arsenal urwisha nkarwa cyarimo kabone nubwo Mikel Arteta abaye umutoza wa mbere mu mateka umaze imikino 5 yikurikiranyije muri shampiyona adatsinzwe na Pep Guardiola, ariko ikipe ikeneye igikombe kurusha indi mihigo kenshi idakunze kwibukwa na benshi mu bafana. Ntibitangaje kandi kuvuga ko mbere y'umukino benshi mu bakunzi ba ruhago bahaga amahirwe the Gunners, ariko ku munota wa 9 gusa rutahizamu Erling Haaland wa Man City yafunguye amazamu ku mupira yanyererejwe na Rangers. Nyuma y'iminota 93 Arsenal irwana no gushaka kugombora, kera kabaye Gabriel Martinelli waje mu kibuga asimbura abigeraho ku kaburembe katewe n'igitutu cyokejwe Man City.
amakipe yombi yananiwe kwegukana intsinzi, ariko nyuma y'umukino Pepe Guardiola ntiyazuyaje kwemera ko yaje kuri Stade Emirates agifite ibisare byo kwandagazwa 5-1 mu mwaka ushize. Ntekereza ko 1-1 bikwiye. Twari hafi yo gutsinda, ariko muri rusange Arsenal yaturushije, kandi navuga yuko twakinye neza kurusha uko byagenze umwaka ushize. Arsenal irakomeye cyane, bafite buri kintu cyose, kandi twarinze corner neza kuko nabahanga kuri zo. Rero twishimira inota. Kuri Mikel Arteta ngo inota ntirihagije muri kursi ikomeye ku mashanera Premier League, cyane ko ikipe iri ku isonga itaratsindwa na rimwe, ariko afite icyizere. Ishema n'abakinnyi banjye n'ikipe, uburyo twakinnye, uburyo twabarushije muri bimwe mu bice by'umukino, kandi tubabajwe no kuba tutarawutsinze. Bizagorana cyane ku gikombe, ariko tugomba gukora icyo tugomba gukora, kandi nidukina kuri uru rwego nk'uko twakinnye na Man City bizagenda neza. Mu yindi mikino, Aston Villa yabonye inota kuri Sunderland yazamutse mu cyiciro cya kabiri nyuma yo kunganya 1-1, ariko kuba Sunderland yarashoboye kugombora kandi yarakinaga ifite abakinnyi 10, umutoza Unai Emery aracyafite byinshi byo gukosora. Newcastle yananiwe gutsinda Bournemouth ibinganya 0-0, mu gihe Manchester United yabonye amanota 3 itsinze Chelsea 2-1 ifashijwe no kumunyezamu Sanchez yareretswe ikarita itukura ku munota wa 5. Liverpool yacyari ku isonga n'imbumbe y'amanota 15 nyuma yo gutsinda mu cyaba wayo Everton 2-1. Ni nawe ikipe yonyine rukumbi imaze gutsinda imikino yose ya 5 muri Premier League. Urakoze cyane President. Ahandi ku mugabane w'Uburayi uyu munsi mu ijoro nibwo hategerejwe umuhango ukomeye wo gutangaza umukinnyi watsindiye igihembo cya Ballon d'Or, no kuvuga uwahize abandi mu mwaka w'imikino 2024-2025. Ni umuhango ubera hitwa Théâtre du Châtelet mu mujyi wa Paris. Mbibutse amazina byibuze 6 y'abahabwa amahirwe kwegukana Ballon d'Or. Hari Ousmane Dembélé w'ikipe ya Paris Saint-Germain, Harry Kane wa Bayern Munich, Kylian Mbappé wa Real Madrid, Rafinha wa Barcelona, Mohamed Salah akinira ikipe ya Liverpool na Lamine Yamal ukinira ikipe ya Barcelona. Ahandi muri za shampiyona, Marcus Rashford yinjiye asimbura atanga umupira wabyaye igitego cyafashije Barcelona gutsinda Getafe ibitego 3-0. Rashford yasimbuye Rafinha. Kuwa kane w'icyumweru gishize Rashford yatsindiye Barcelona ibitego 2 mu mukino wa Champions League batsinda Newcastle United 2-1. Ibinyamakuru byo muri Espagne byavuze ko kuba Rashford yaratangijwe ku ntebe y'abasimbura ari uko yitabiriye inama y'abakinnyi n'umutoza Hans Flick yabaye ejo mu gitondo akayitabira atinze. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri icyo kiganiro cy'imikino. Nini radukunda garutse muri studio kutugezaho incamake y'amakuru ya BBC kwisi. Amakuru ava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko abagwanyi b'umugwi wa M23 bashigikiwe n'u Rwanda bafashe igisagara gikomeye ca Nzibira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Havuzwe imigwano ikomeye n'ingabo za leta ya Kongo zifashwa mu mugongo n'abagwanyi bakorana mu karere ka Wangulu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Israel bashigikiye umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu mu kwiyamiriza ivyakozwe n'abasomambike ba Israel batari bake aho bemeje kubaho kwa Palestina. Nta numwe mu barongozi ba politike boshora kuzoshinga leta nshasha inyuma y'amatora azokurikira yashigikiye leta ya Palestina. Ikigo cy'ubumwe bwa Buraya kijejwe umutekano w'ubuhinga bwa internet kivuga ko hakoreshejwe ubusuma burimo kudurumbanya imbuga hagasabwa ingwati buzwi nka ransomware mu gitero cyo kuri internet cyahungabanye ibibuga by'indege binini 3 by'Iburaya mu mpera z'indwi iheze. Ubumwe bwa Buraya bwongereje ibihano ho umwaka umwe ku bantu bakizigenza mu ntara yo hagati mu gihugu muri Sudani. Izo ngingo ubu zizogumaho gushika mu kwezi kw'icumi mu 2026 ziraba abantu 10 n'ibigo 8 bikora n'ingabo za Sudani hamwe n'abagwanyi b'umugwi witwara igisirikare wa Rapid Support Forces President. Urakoze Nina dukunda kora amakuru y'incamake ya BBC avugwa ku isi. Ni nasoje ayacu ushobora no kongera kumva kuri bbc gahuza.com.
twafashijwe na muzecika kugira ngo amajwi akugera hameze neza. Agende Prudence Nyumva akoze gute mu BBC gahuza miryango uraraharyana.